hama uyumva amahoro aha ni muhira kandi n'ikimenyamenye muri kuno kwezi nyene ndiko ndapropose nzo gutwara aho urahiriwe aho ni nka chance ni sawa ni sawa mbe ukana urutwo twiso n'utwo tunwa n'utuzuru tuduza hejuru n'ibi uyu nawe amuvondoroye he ubona uzi ko ndebivumbuka ibivumbuka n'umwana cyafise za ngeso za kera sitareka kudura n'izisoni mwana noneho ufise ingorane yawe Jenje disamura gwanga urabitswa abavye aribo bandi. Disamura none kuri samura amba ntucuga uduga kumurega nanje. Ndakubwirizwa twanwa n'utundugiriza jora ziko nanje fise nga ibivumburi by'iwanje. Ibivumburi by'abakica vuga iyo bego twaye ya. Ngaha nje wanje. Wowe wahani wanje. Ni muri samura amba wani uri kumugabo cyangwa umugabo wawe. Umugabo wanje fise uburenganzira bwo kuhava cyangwa kwaza ngaha. Wewe nimba wahukanye inzira ndaro umanuka gorutwe hasi nimba Umubura jewe kene gasubura umuntu giswe kino we Bamba nije kura burindiro nga uraje ubanye nakutora muri nonze Pima ndakwereke naje ncana kure ko ndi umugabo nga Uguma wisa Barindira Aho twari umatiki utavurugana nga Barize ndashikane mu muntu Mugabo kaje ngaho kanuka imbere y'umuntu Mba mu nzira ndenga Yica mbaho ntungwe ko ntabwo nunapfire Kuzanitsa n'uburofu wunguka imbere y'umuntu kwe Ndakugarukira Jojo nje tuba Ho Murofa y'inkopo Kumboko niko mumeze Karuvuga zandi murofa ngaho Siko akashira ndizonde ngabo bantu umuntu nabo ko cyari umuntu afite umuntu afite Reka ndakubyireshe hapo tuve ngaho tugenda kugurira kamusha twicara hapana ngari andiko ubura umwanya kakobwa kingira mu tugenda haguruka hanyuma wewe ivyo wigira ngura umugabo ndaje tubihe tugerekana cyane umugabo ni Ninja samunyoko Ninzo ni yaso ni yanyoko kasi mtoke ya mundi Tugende sasa hiyo Some house. Nzi umusore yarondama yarakiri muto. Karibu ni mushiki. Oya zishobora gushika. Kubera iki? Ndatinya kandi na mama yarambujije. Fumu washika basi n'umuntu tumwe uhanwera amazi. Oya ndarushe nzodonda umunsi. No? Ibuka tuvuye gukesha ijoro ryose iwabo n'abantu atakintu kibe nakugiriye nocana bikugira tugeze ngaho iwanje hari amahoro hari umunezero please shika sorry yes hello Vuza amahera amangahe? Miliyoni 15. Burya amahera gisa namaze kukwangira ko wayatora amahera. Watoreye iki? Uviza nakubwira. Aho amahera yanzaniye. Ariko umenye yuko wakoze rere. Kunzanira amahera nkayo. Fata 10 million ushire kuri konti. Kama 5 million yanzaniye. Okay. Ati rero waruvuze? Nari gutaha. Okay, nagutaha. Akwerekana ko ntabwo akate pasiyama uragenda. Numva umutwe. Umutwe? Turashobora gushika?
ngo byaba nuko nyene musazanje je n'ukuri ubuzima bwandurije niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kugaruka mu rugo. sha n'ukuri nimba ari uko abantu wumva umugaruka none ari ikintu waburiye Sha nubwo ari uko ari n'ukuri amafaranga yarahari gufungura nafungura neza kwambara yanyambika mu rundi igisoko nicaba mu mutwe ariko nizo ngorane nyene nta kindi kintu je none kwa muganga nto mwaragiyeyo kwa muganga twaragiye batubwira ngo tumeze neza cyangwa usanga ingorane iri ku mugabo erega ibi bintu bifise ukuntu babyiga ko bakanabivura mara kugenda kwa muganga narigishije naragenda no kwa muganga atanabizi ndagenda kwa muganga hashika ngira ngo nka 200 basanga ameze neza umva rero Grace njya kuga nkukandikira nikigira ngo nakagara kagenda kivyimbwa mu ibarabara kaduga kamanuka nje kandikira njoga fyura umuntu ndagafyeta umunsi kazogera nga mu rupango je honyena naguma ndambwira reka nsubira muhira nduhuka aha narinze gutoroka reka nurire sindagwabisha n'amakofi nuzi nje ukuntu nje n'umutima hameze kandi gahungu urazingenda kwanye ndakubwira reka kugenda kukaje gahungu kubita pocket kagera mu mano je numbaze bigiye bintu nabimuza cyane ukuri kwimanda kugira ikintu kimwe cyo aha gahungu je kandize ngaha umunsi kazokwihenda kakavuga ati ngiye magwa rupango gwa mutamanya kwigendera ngo kumurondera jojo azomenya ico arico imbwa nyima impamvu ikisoba mu gusobeduza akaguha hejuru niho kazomana je neza neza keneje nuko jo cagiye giye waje kina navuze ko reka ndakureke kwanza tuzi ugo rutwe rwawe hamwe kuko ndazi ufise ibibazo mushaka kumva ivy'umuntu ndakureka kwanza ubure kubira ivyo mbwiye nukuri kwimana kandi gahungu ndakanse uno munsi n'umusi nzopfa abana batatu usama wa mbere afyatagurika usama wa kabiri afyatagurika usama wa gatatu afyatagurika bizoranyina nawe ugiye nanje ibyo namubwiye reka nisubirira iwacu nduhuke twebwe iwacu tubuze ico turye uko biri kose Reka kumuhamwe. Hey baby. Oh my god. Wewe umukoni. Iyo migero utera ino. Dakwere. Usoma. Wewe ona toto ingira ndani. Ingira ndani kwa kinene. Oh my god. Ndeka man. Oh my god ninyo konaso. Oh my god ninyo konaso. Daravine. Hauta witarukisha ukuguru kwaku. Tarukika hiwa. Umu sister wanje nabonye ko anagoga sabi. Urazi uravugana nawe. Wowe urazi ukuvuga n'umwana. Urazi ico ndico. Urazi ico ndico. Urazi ico ndico. Moi je suis wahebi yake. Wahebi yake wenyoko uhe naso he familia yanyu pani wanje ga. Peti ni nyoko. Ndakura ndagu. Iyo kagago popego kagira kandandagure. Kaga popego kagira kandandagure. Popego kagira nganda. Wona ngandagure. Wona ngandagure nje. Oh my god! Oh my god! Deka man! Oh god! Deka man! Deka man! Deka man! Oh my god! Deka man! No, most of those with the Baby, where are you going, man? Oh, can't just sit in Gaha. You deka man and go to. Oh my god! Oh my god! Young guys, what's all Ganda? Oh my god! Oh my god! Oh! Nganda kwenda kukondo mugabo gasubira iyo mbwa yiwe wajojo ingoga wabanyenda gakubise kaka yaje ndagatyonyo yo umuntu haruze gato ndakamene n'umutwe dase ndafukira mu ikorosi kaza kandi kubwiso kaguma kakanduka kamanuka kanga mekarapunise mu maguru umbiriza n'ukuri kwera no musto kumba twumvikana musi ndagusororera utasorore sino byemera kajya gahungu nakuruko menyera kakaza nganga fyura umuntu wakaza kisaragura jabarasaragura kagoje nagakubise ndenda komese habuze kazo kaguca umutwe mu mutwe pa ndabona ngahana gubise mu mutwe ndabona reka ndakareke karacafise imyaka ndere gufungura napanze kaza burofa je umugabo wagasuka ngo shaka twigire shaka nari kuga kubita kakamfira we tugiye kumvikana shaka Shaka tikaba. Kunia mayaji. Sheri, nibaza ko ari ahantu yobakubitiye kuko je namusize ngamukanye. Aho waravye neza. Haruga. Akanda gutorera ubudoda ngo usanga sinziriye Oya. abasidiye bajya. Kubita usanga ariko ni gufuri. Oh.
None cyo. ahubwo rero tube turicara tumurindire Nta kibazo. Nuza dusanga pi nuza ari hehe? mu kanya zobaje Nubona kweli mutama yanyemera kweli. shiri je ndibaza ko mutama yo kwemera vre Oya ngoma njugumira mu matwi. oya nta kimwe papa ameze neza naho wigeze kutwiba inkoko Cacagina kimwe kiri gisoma ubu sinabihevye. Ariko waritaho ndariba. je Njya mu gisagara bari basize amapankarde bandika famba interdit famba kuri rupango banditse ngo interdit siningi. Aho nari gisuma kibi. umuntu wambwiye ko ahubwo bawe warabiyo waciye Wose wambonye acanyibuka. Nimba atarasaza. akwibuka areka niyagushima je nangurane Ico nakibadusha. namaze kukwemera nawe akakwemerera Deja tu. nivye ahubwo nyongera kandi kabizi nawe. Shere ndakwikundira Naje nakubisa kagashati mvuga ati ngaragara nk'umushinga nawe. ndabirana Nuzi gutwi waje n'udupira uduki. nawe Ega mutama lifo abone ko wazanye umushinga nawe umugabo wisuguru. nawe re wari wabibonye iyo yakubonye Je sinevye mwikorosi. yavuga ati si bwa bwana bwa hariya bwa bundi bwa buhugu buza buri ambika pocket uku Kashanda ndafisa kabo fresh. Ayo, havyo nani kinutsi. Harambara utubutura kagagaza nga niba ari mayibobo niba ari iki. Sheri jewe nagushimye kubera urabona kutambara na pocket ariko bwa busumu be warabuhebye wapi narahindutse seki ubu iyi telefone ko bigifise nga nipfyo kuwefu mbana itwa giswi kibo jewe kubunwe nzashe hama ndakubwira uja tugende nibaza ko papa aratevye tugende nzo kugarukana biga ngenda fishikira cyo kumubona rega ishati nikimanya myozi ko nayititi navuga tuno muhutse ba nzokugurira nugira ubwo uzongurira nzokugurira wa mukobwa wewe uzongurira ndagucyo cha umva rero tugenda ariko tuja muhira nyine ndagufyonda ibihe cha tugende rero sawa tugende